uko tuzogaburira abanyeshuri muri iyi ntango tuzobagaburira nkuko byahoze kera twebwe nyene nka kaminuza tuzotegekanya fungurwa bafungura ariko abazozana ibifungurwa nabikorera ivyabo bazotsindira amasoko yo kuzana imfungurwa zo kugaburira abanyeshuri twigeze guhamagara abashobora kuza kugurira abanyeshuri ariko twabonye ko uwo mugambi n'ibihe dufise wobanza ukigijwe inyuma tuzovyumvira mu nyuma ariko ubu umuntango ni kaminuza izobanza yo nyene gutegura imfungurwa no kugaburira abanyeshuri hanyuma hazogaburirwa abanyeshuri basanzwe barazwa mu buraro bwa kaminuza no kuvuga n'igitigiri c'abanyeshuri bazofungurirwa kingana n'igitigiri uburaro bwa kaminuza bushobora kwakira arico gituma hategekanije kugaburirwa abanyeshuri ibihumbi 4 bihuye n'ubushobozi bw'inyubako zakira abanyeshuri mu byo kubaraza hanyuma kujanye n'amasoko y'abazozana imfungwa zo kugaburira abanyeshuri nayo nyene ari ku ntambwe ishimishije twibaza ko mu kwezi kw'icenda atari kure dushobora gutangura kugaburira abanyeshuri hanyuma hari hasanzwe hagaburirwa abanyeshuri hariho ngaha mu kigo ca Mutanga hariho mu kigo ca Kamenge hariho mu kigo c'Ikiriri hariho mu kigo co muri Rohero n'ikigo kiri Igitega Izege ivyo bigo byose myitegura igeze kure kugira dutangure kugaburira abanyeshuri uyu mwaka amahera yose leta yaduhaye kugira ngo dushire muri uyu mugambi wo gufungurira abanyeshuri ni miliyaridi 11 n'imiliyoni 500 ayo niyo yashizwemwo muri uyu mugambi niyo tuzoherako ahuye n'ico gitigiri c'abanyeshuri navuze ameshi nayo gufungurira abanyeshuri mugabo hari ibikoresho bikeye bizova mwayo mahera aho novuga dufashe nk'amasahani ibiyiko ibyo guteka mwinjya ibyo byari byarononekaye ibyo rero hari amahera amwe azova ngaho kugira ngo ibyo biboneke nk'ubu twateza gukoresha amashiga y'umuyaga nkuba ico twaciye tubona yuko kubera aya mahera yabonetse ntitworeka kugaburira abanyeshuri kubera ata mashiga y'umuyaga nkuba yabonetse tuzoba turakoresha amashiga y'inkwi